All right. Hello, everybody. Hello, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe turashima waremye ijuru n'isi. Ku yindi nshuro kandi ku buntu budasanzwe ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce the son of white Dr. of Love aka Diko. Tugiye gukorana yitwa Queen Manirakiza. Izina rya kabiri ni igiwanje. Uziko kera ariko nahora nitwa naho nitwa Manirakiza. Uburyo byahindutse ntubimbaze. Behind the camera hari umungu yitwa Prince Keys, niko baba bamwita. This is Flash TV, we shine to progress. Kino kiganiro ndagitore umuntu yitwa Libatro Fridorin, umwe mu basore kabisa je ndiko ndakunda cyane muri entertainment, n'umwanditsi w'umuhinga bagende bamurabe kuri Independent Voice n'ahandi hantu henshi of course bari karagenda yandika, ariko ntaza kubabwira uno munsi uwo muntu uramuzi Queen. Je nama nabona ago promoting Independent Voice irakuvuga cyane. Hewe Imana imuhezagire vraiment nukuri uranzo muhakana kamuha ubunyene rega ari mu bantu kino kiganiro niwe wa mbere bariko barakiraba ndabizi neza. Kwari cyane ndamutahije Ikwa Fridole cyangwa Fridolien. Ni mwanditsi umenga kabisa ariko arabikora cyane kuri Fibi, cyane mu bakinyi ba filme. Muri mukwiye kuza muratangisha ikanwa burindwi mumushikanira nk'umwe mu bantu bariko baritanga. Nkajye usanga ko promoting akujya atani ikintu wamuhaye. Nubwo tuzinanya ahubwo gusa nyene nzomurondera tumenyane. Mwaka bizu basi disi. Fridole bizu kuta yimo. Bizu. Nora bizu yimuhura wari yimuhera. Samahano we barayaje. Samahano ariko Queen umeze neza ariko. Umeze neza cyane. Je muri kamera ndiko ndakuraba nkabona umeze neza. Stili bari yindi kabisa, hari ukuntu tuntu wambara tukubera disi. Merci beaucoup. Kurundi ruhande umeze neza. Yego. Je natangiye ntasha umuntu wanje, ariko abantu banje bari benshi, ntashe n'abakunzi ba Fresh TV ko bangana sinobaheza. Bizu aho muri hose, abari hakurya y'inyanja, abari mu Burundi, mu Rwanda, Europe, USA, muri Asia, bose bumve yuko intasho zanje ndazitanze. Queen, kubera ko tuba turi mu mpera y'umwaka, muri no misi ndakira umuntu nkabwa ati tasha abantu batari munsi ya 5 hanyuma twimanukire. Cyambere muri rusangi ndataje umuryango wanje. Queen, kandi wongeza akajwi shara ukuntu bawivugira buke. Umuryango wanje muri rusangi. No kuvuga ko uhurukiye mu nyene muryango wanje, abantu bose ndabatahije. Amacha ntasha n'abafana banje. Ndabatahije. Diko ndamutahije. Yes, we nanje ushizemwo. Wow, thank you. Okay, n'abakunzi ba Fresh TV. Wow. Ndabatahije bamaze kuba na beshi. Oya ntibarakwira 5. Ndakongeye bonus 2. Babiri. Ako na Titi uramwibagi umugenzi wawe jewe nzi neza muba muri kumwe ahantu henshi. Ega Titi ari muri family. Yama guherekeza no mu biga. Ega muri family. Oya umuntu yubatse yavuze umuryango kenshi aba yavuze uriya wo mu nzu. Okay. Reka nshize umuryango, reka hasi tutangure. Azero nukuri ko ngaho urancana. Okay, abambere umuryango wanje mu nzu ingani wanje. Acha ntasha umuryango wa papa na mama. Acha ntasha n'umuryango wa data bukwe n'amabukwe. Bose ndabatahije. Rero na Titi aho uri ndagutahije uravyumva nyene. Titi kandi nawe nyene uko abanyo ko buko. Rero n'abafana banje ndabatasha. N'abakunzi ba Fresh TV ndabatahije. Na Friends akubatwe ngari nawe ndabatahije. Intasho zimushikira. Nawe Diko nagutahije. Urakoze cyane. So Queen, umwaka bari munini tugiye kumara, ni giki wishimira, ni giki wagaye mu rugendo wari urimo cyane no gwa filme gwatumye uno mwaka tumenya ko ari undi muntu yitwa Queen afise ingabire yo gukina amareresi. Diko uyu mwaka wari mu bintu byinshi, harimo byiza, harimo bibi, nta bintu byamari byiza. Uyu mwaka naragiye muri filme, mwaka nawe n'abacuti benshi. Ugira sha n'ikiganza ciza waramenyekanye kwe filme bugi gusizano heza mu mwaka umwe. Nukuri ndashima ntabwo nubwo rakwira. Nturanakwira. Se ndashima narakuye n'ibibazo ndagwara. Ndaja mu bitaro ndamara imezi 3 ngwaye. Oh la la. Kera hano yana gushika bimuganye ne byose hamwe
ni vyiza umwaka wawe mwiza ko narakize kandi byose vyayogeranga Imana yeshubahiro. Twigeze sha no kuronka amakuru mabi yasana yaduhebuza ati Queen ari ku mfiro. Ewe narahatswe ababizi barabizi pe. Gushima Imana. Ubu rero n'amashimwe. Akira mashimwe y'abana bawe. Kweri sha. Afuye mu mitima y'abagukunda twibutse mirimo myiza wadukoreye none natwe turishimye. Fashati. Akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda twibutse mirimo myiza wadukoreye none natwe turishimye. Diko nugushima nyene tu. Ibi vy'Imana yakoze ni vyinshi yadukoreye vyiza. Ikiri kumburazi no kuririmba. Oya nta uzi ko umunsi replay umunsi navyiteguye. Nkumva biranangiyohe. Afana imbere y'abafana. Nakubanye no kwa kandi nagoye no kwa Visene muri studio wasanga ugiye kudukubitamwo n'akantu. None natwe turishimye. Urakaze. Akira mashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda twibutse mirimo myiza wadukoreye none natwe turishimye. Ni vyiza tu. Gushima Imana. Nibyo gushimira Imana. Bisa naho Queen vyagukozeko kuko umuntu ariko aravuga kaduka karirimba abatanze yindi message nene cyane. Natwe gufa. Imana yarantabaye. Yarantabaye ubusimba nzi ko nari kubona n'umuryango abana baba bankeneye muri kino gihe. Ndacafise abana bato. Baba bankeneye rimwe n'umwanya wose. No guco gituma ntanga amashimwe bivanye naho yankuye kandi hari n'ibindi vyiza yankoreye. Intahe yawe mba numva menga ni nini cyane. Tuyivuga cyangwa tuze tuyifatira umwanya mu mwaka uzimana yatugira ubona tukahagera. Diko ushatse kumenya intahe yanje kuva mu buto bwanje gushikana iki gihe. Nuko twofata nk'amasaha 5. Nayo nayo ibintu twage turaca tubireka. Nubyo gufatira undi mwanya. Zontumire. Twicagagure. Abashitivuga. Queen icyo mbona menga wikuriye neza shahu nta bibazo ufise usa neza urafise nk'igishinga nawe uvate bana reka Imana yadukuye kure. Ntawo buri bibazo. Naciye ibibazo bikomeye. Gusa Imana igenda ibinsimbisha. Nico gituma burya nubwo nja mu ntege nke gusenga. Banumva umenga nosubira nkegera Imana nkasenga. Kubera ari ahantu hari ibintu mbona nk'abantu umenga ndiko ndaja kure y'Imana kandi hari ibintu yankoreye. Numva biranteye nubwo. Wow. Ububona ubuzima Queen bwo kuba mu Mana n'ubuzima bumeze gute woyagira uwundi muntu cyane cyane nka mwebwe muri ama public figure mukora ibintu bituma mwama muri ko murarabwa n'abantu isinzi. Muri ibi bintu turimo turabwa n'abantu batandukanye. Hari umuntu ashobora kuraba akakona yuko umenga ntiyishimiye ibintu urimo kumva yo tugukorera n'ikintu kibi. Hari n'undi ne yumva yo gupushinga kumva yo gushigikira urimo gusa ikindi kintu gusenga nivyo ni vyiza no kwegera Imana. Ariko nyene nuko muri kino gihe rero ukuntu amashengero yageze ibindi bintu ushaka kwegera ibintu vya business bisaba abantu bari bashaka kwisengera kwegera Imana baba mu bintu batazi. Mu bisanzwe twashaka gusenga twashaka gukorera Imana twekurikira. Urabibona mwinyungu nyene nk'umu artist cyangwa umu cineast? No umva nta muntu atobona mwinyungu yo gusenga. Kwegera Imana ni vyiza. Kwegera Imana bitumushika n'ahandi hantu toshitse kandi Imana nyene nituma tubaho duhema nituma ibintu byose bigenda neza. Urumva rero nico gituma kwegera Imana ugasenga ni vyiza bivanye gusa nyene ibintu bizo byaduca intege tugiye kubirengera ahama tugasenga Imana. Wow, ati dukwiye kubirengera cyane tugasenga Imana. Ndakunze iryo jambo na cyane yuko umuntu ntaburi bimugerageza ibigerageza umuntu bibari vyiza. So Queen nimba hari ibintu umuntu aba yarakoze mu mwaka hari uburyo aba yifuza gukora n'ibindi mu wundi hoba hari ibintu twavuga ubikiye abafana mu mwaka uza? Byo umwaka wa 2024 dafite ibintu byinshi abafana banje filme nzobazana ibintu byinshi ntibazicutse kwa baranamenye yakanankunda tu ntibazicutse. Wow, akajambo kamwe bashobora gusigarana nuko ndabakunda kandi ndashima ukuntu batwitaho
natwe dukwiye kubasengera kuko natwe dusengera yego so ndakwipfurize umwaka mushasha mwiza ndakwipfurize no kuzogera Noheli nziza ngo uzowurye ntuzukurye wowe amen wakoze cyane merci beaucoup. This is Flash TV. We shine to progress.